izomurambira izomunaniza nico nari ngombye kuvuga ko ico ni cambere kuko ro systeme ivyo bavuga n'ivyo bakora n'ingene baza gutora mu nama nshinga amateka vyigigwa muri ntuze muco bita inama y'inararibonye ca kabiri urumva turiko turavuga ngo urumva ngo turasavye ngo bizogenda uku uwogira turiko turasenga canke turiko turifuza c'est plus important maintenant kuko twaranacerewe yuko hagira ikintu gikoze d'une façon iri systématique nico gituma jewe navyanditse kandi nasavye umuntu w'umuhinga muri IT azanyandikire ndamwereke igikorwa tubanza gushira mu ntango umushinge wa mbere uzinyandikire uvuga uti ndafise ntuzenya Renaud Daranzi canke Nakaranzi hariho abantu hano nama nandika liste ndafise nini maze umwaka wose numviriza ama space ndafise liste nashobora kuvuga ati uyu nawe mwumvise avuga itarikizi yavuze ibi narumvise ko ari umuntu muzima ica gatatu abarundi nimuze tureke kwiyumvira ngo ba Pacifique barabibona ba Reynolds barabibona ivyo bintu nimuze tubisigeho iki ni kibazo kituraba twese kandi iki gihugu c'u Burundi iyo kiza kuba igihugu abantu babona nk'igihugu babona nk'iteka ntabwo kiba kigeze ubu mugabo ubu hari systeme yiganje y'abantu babona Burundi kome gato aho umwe wese avuga ati mpereza ijya mbugita ndakwereke nikatire donc ibiza kunkwira Burundi si gato n'uwundi wese azokwifuza kuja muri politike canke azifuza gutabara Burundi bikore nk'ugutabara reka kwifuza ko uzobikuramwo inzu mu Kigobe kabagiye Arusha canke ubikuremo inzu ikiriri mbona n'abazikuyemo unya benshi barahunze ikintu rafa pase nigeze kwandika naravuze nti ni ibintu biboneka birigaragaza yuko le président actuel jewe nababariye sinkunda gucisha hirya ntatahura rego na systeme iramunaniye mugabo ntatahura wumvise ivyo avuga n'ivyo akora na resultat y'igihugu ahantu kigeze ntatahura ntuzenya igihugu ingene kiyobogwa kubera ko rero atabitahura narasavye ko dukwiye kugira icivugo nkuko no mu bindi bihugu babigira iyi ni generation nshasha kandi abantu bakiri bato turazi ko dufise pourcentage nininya mu banyagihugu b'u Burundi uyu mu president ifoko nabo bari kumwe muri CNDD bavyumva ntakwiye kongera kwitoza mu kiringo gikurikira kuko naratanze akarorero uri mu modokari ukabona umushoferi ariko atwara akigira amazigzagi ntushobora kuyigumamo ngo nuko gusa ngo afise permis ngo nta kibazo donc uravuga uti hagarara mvemo canke have ukamukura ko ku nguvu hakaja ko uwundi muntu pereze kuri iki kintu do systeme dukeneye ni systeme yishira imbere ubutungane systeme ishira imbere ubutungane izotuma nkuko uwitwa Dignité yabivuze hatabaho utuntu twuko abaporona baca hirya ngo murabona twe dufise abatutsi benshi nimutubabarire muduhe ni murabona ahantu hari ubutungane tukamenya tuti abantu bajeje ubutungane naba donc hazobaho ukuntu atabantu bagenda ngo batinye donc avuge ngo reka ngumaha muri CNDD kubera yuko niyo shobora gukura ku mukate kuko ubutungane butigenga navuze ni nk'ibi byashikiye uyu uyatwara senere ubu d'actuelle iyi senere nyakuri ubu nawe ari karatabaza ngo ntabara kubera iki donc uwe yavuze ngo iyi ngwe ndiko ndorora izoja abandi izoja gwasa mugabo nawe iruhiye kumurya donc nivyo navuze iyo haba igihugu gifise ubutungane meme le président Nkurunziza rofe abagihari jewe nije ndabikubariye abagihari donc ubutungane ni intérêt ya twese kubugwanira le premier vice président uyu Busokoza inzu yiwe yafashwe n'abandi bantu b'abakaporale n'ibiki uravyumva donc bayagana kandi sinzi umuntu yamuvuze iyo haba igihugu gifise ubutungane gifise iteka aba yaritereye Stevia ziwe akatera imbere akagira iki mugabo ubu personne
agize hano wonye mu bariko baratwumviriza ndabonamwo uyu unya museremu bararekura umuntu mu mpimba ubutungane ariryo jwi ry'abanyagihugu bose mugabo akanka museremu wewe urinde urengera ubutungane bwose ijambo ry'abarundi intahe y'abarundi ça n'existe pas iyo ni republique bananière turiko turagira rero reka mpereze kuri iki kintu n'uyu museremu ni hari n'abandi benshi ndababona bamwe bavugira umukuru w'igihugu n'ibiki jewe muri nature yanje sincisha hirya abantu barababaye kandi ntimushobora kuduhamba tubona ngo ugende wambara impuzu z'amamiliyoni amajana nturi umudandaza ujejwe iki meme uri yanyi uyu yaduhaye space ntashobora kwiha opulence ingana gutyo muragenda mukanywa imivinyu y'amamiliyoni 5-10 mukambara impuzu z'amamiliyaridi mugabo hari abarundi batashobora kuronka ico bafungura hari abarundi buzuye mu bihugu duhana imbibe bagiye kuyerera ugasanga umurundi muri Sudani y'Epfo ariko atembereza ibirato canke ibiyobe hari umuntu ubushize yambariye ngo urumva ngo sivuvure ngo nabasogokuru ngo barajimanamba no akabi n'akabibi k'abasogokuru kuja kuyerera muri Tanzania mu Bugande vyaje aho bahereye kuja guhiga amafaranga y'ikori aho bahungiye ikimoko c'abazungu ariko ababo baje arabakoroni badusumba rero ntitugume tuvuga nk'abariko barifuza ntituriko turasenga il faut yuko tugira ico dukoze now ico dukora rero ni giki aba ba museremu aba bande n'abantu nkatwe n'abantu nkatwe ils ne sont pas des immortels s'il vous plaît igihe hazokogwa organisation iri sérieux nivyo vyo tugira ikiroberi jewe ntavyo burya nkunda gushigikira yuko habaho organisation iri sérieux ikintu bashizemo inguvu kandi gikora kibagejeje aha ni perereza ritera ubwoba gira iperereza riri parallele aba bakazungu ababirirwa batwara abantu naho mupfa ibintu by'igitenge canke ibintu byo mwibarabara haraza akagutwara akaguta mu nzuzi gutyo yakubosha donc ico nshatse kuvuga hazobaho ibintu bibiri nivyo mpereje ko mumbabarire hazobaho ibintu bibiri icambere il faut ko habaho organisation itanga remarque kwavuga uti museremu uyu muntu usubiye utwaye uwundi muntu uko muvyo organiza you are the next canke uwawe nawe azokurikira abana babaho biga turahazi uravyumva you are the next kandi iperereza ryacu rikora turashobora kubikora babonye uwukurikiye ntibosubira iyo mikino babonye babiri bakazungu bande ntibosubira ni ca kabiri on passe à l'action tugira des exigences turavuga tuti désormais nimba ari seni iba itegurwa gutya sino nta matora hari donc pour conclure nta kintu na kimwe kizodukiza hatabaye ibikorwa kwicara tuvuge ngo hakwiye ngo kugenda ukamenga ico gikorwa hariho umuntu kijeje ntabwo bizodukiza murakoze kunshishirizamo mugira amahoro ego abashimye ivyiyumviro vya Andris Pavlov mu mwandikire inbox muhuze umutima n'inama hanyuma Andris Pavlov umenye yuko iperereza ry'u Burundi rigira rikurungikire baziri ku nama kugira babe abagenzi bawe. Bon, vous connaissez le processus nahawe kuzocagura ugwatsi n'ururu. Abakurikira ni Honorable Wilson hama Ntwari Mathias pardon hama Claver hama Kagenda hama Nkongoro. Donc ndasubiriyemo Honorable Wilson jambo ni gwanyu. Bishoboka ko Wilson yoba yagiye ntabibonye. Donc ndiko ndasubira kuraba message Landry yanyandikiye hakurikira Ntwari Mathias karibu.
Mikro yanje irakora canke ni blague? irakora ahubwo mbona bari mu baresinazi hasi sinzi. Abo bose mvuze? Oya ntwari ari Wilson, ngaha. Ntwari, Claver, Kagenda, Nkongoro. Je ndi ngaha mugabo ntwari mbona aciye aja mu ba listeners. Nanje Claver ndahari ariko murimo muvuze ko muha ijambo Andre avuye yuko tuvuga. Okay, reka duhe Andre rero nta kundi ko mwanse kuvuga akazi kanyu. Andre niko ugize professeur, karibu ijambo ni gwanyu. Yego murakoze cyane, murakoze kumpa ijambo. Sinzi ko munyumva? Turabumva neza cyane. Yego nashaka kubashimira bwa mbere kuba mwateguye iki kiganiro kandi nkashimira n'abaterereye ivyiyumviro bitandukanye. Nashaka kuvuga utujambo tubiri canke dutatu kuri muri ko muravuga. Icambere nashaka kushikiriza nuko aho Burundi bugeze habi. Sinzi ko bose babibona bugeze habi. Buragowe, abarundi barakenye, abarundi barashonje, hari byinshi mwirirwa murabivuga kenshi uko bimeze mwese murabibona. Ejo hari mu Bubirigi la Libre Belgique il avait donné un titre un article ngo désormais le Burundi n'existe plus. C'est dommage, biratwengeje ariko birababaje nk'abarundi kumva ko Uburundi butakiriho, batakibona nk'Uburundi. Barabiye ku matora, ku byavuye mu matora y'ejo bundi ati nta Burundi bukiriho, nta reka tubureke. Ariko nk'abarundi ntitwovuga gutyo, ntitwovuga ngo Uburundi nta bukiriho kandi turiho. Abarundi bariho, naho bamwe bavuga ngo nta bapatriote bariho. Je nibaza ko abapatriote baruzuye, ni benshi. Muri 1960 hariho umuganwa wa Gasore yarashize imbere iterambere ry'abarundi, yarashize imbere ubumwe bw'abarundi, arashira imbere akateka k'abarundi, ariko aradushikana kuri independence. Baramwica, baramugandagura kubera ivyiyumviro vyiwe. Mu nyuma umushinga ntahe Ngendandumwe yaramukurikiye ati je nzobandanya iragi rya Gasore, nawe nyene baramwishe. Mu nyuma ivyabaye byose murabikurikirana. Harabaye n'umushinga ntahe naho bamwe batamwemera, umushinga ntahe Jean Baptiste Bagaza, nawe nyene yarakoze ibikora inka, aragira ati icambere na mbere reka mbanze ntico abarundi bafungura, hanyuma ivyo bindi vya politike tuzogwane, mugabo abarundi bafise ico bafungura. Yaragize ibintu vyinshi kandi ntiyabikoreye abatutsi, ntiyabikoreye abahutu, yabikoreye abarundi. Murumva rero ko abapatriote barahari. Ico mbona rero cambere hari wabivuze kandi sumwe ni mu bavuze bamwe babivuze bati reka tuje hamwe, abarundi tuje hamwe tubogora igihugu. Ivyo niyo rangaje, niyo message je nabona mwari mukwiye gushimikirako, kuko benshi bazoja muri aya space babasubiza inyuma, babagwanye. Nashaka kubibutsa hari akantu umuntu un ancien président wa États-Unis yigeze kuvuga, Winston Churchill yavuze ati you will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. Ati ntuzokwigera ushika iyo uja mu gihe uguma uhagarara ugatera amabuye kuri izo mbwa zose ziriko zirakuga. Izo mbwa rero zose zikuga nabo bose bashaka kubasubiza inyuma. Ugasanga aho kuja imbere turiko tubanza kwiyumvira ni bande batuvuze nabi, batuvuze ko turi iki, turabahutu, turabatutse, turi iki. Ivyo nibaza ko ataho bizodushikana. Uno munsi hakeneye kubogora Uburundi, kugarukira Uburundi, kandi uko biriko biragenda murabona ko bimeze nabi. Ibintu vyo mu Burundi biriko bitandukira intara, akarere k'ibiyaga binini. Murabona ko bashaka kugira intambara mu Rwanda, ngo u Rwanda nibwo rubangamiye amahoro ya Kongo, ariko hakaba niyo ideology ya genocide naho twanka kuyemera. Hariho ideology ya genocide y'abatutsi irategurwa kandi tuteza kuyigwanya. Mu bintu byose abarundi bateza kuja hamwe
bakagwanya iyo ideology, bakagwanya abo bantu bari kubashaka kudusubiza inyuma, bagagwanya iryo gusubira inyuma mu iterambere. Abarundi bakenye bose n'abahutu n'abatutsi, abarundi bashonje bose n'abahutu n'abatutsi. Ejo bundi mu matora abantu barajumaniwe kubera babonye ibyavuye mu matora. Mwarabonye amatemonyage menshi yerekana yuko atamatora yabayeho, ariko abarundi bari mu gihugu ntaco bashobora kuvuga. Ubu rero je ico mbona gikwiye nuko hoba nkuko navuze, hariho abapatriote mu Burundi barahari, ni mu bidentifie, tubidentifie ari batanu ari jana, tugire tuti abo bapatriote tubakurikire, hanyuma autour d'une vision politique commune tuyigendereko. Ingene tuzobigenza, ingene abapatriote bazobigenza kugira bashike kuri vision bafise, ivyo ntibikeneye kuvugirwa mu maspace, ariko habe une vision politique et militaire et stratégique igenderwako muri abarundi bose, hanyuma abarundi benshi babakurikire babashigikire. Turazi yuko hazoba abaca inyuma bagire bati abo bantu n'abatutsi, abo bantu n'abahutu, abo bantu n'abanka amahoro, ariko babandanye baja imbere gushika babohora igihugu. Naho kuvuga ngo ntiharagera ngo CNDD yariteguye ifise ibigwanisho vyinshi, yego turabizi ko ibigwanisho barabifise, kandi n'ubu baguma bagura ibindi. Ububirigi noneho buriko bubaha ibindi bigwanisho, Afrika y'Epfo iriko izana ibigwanisho ikabicisha, hari ibica muri Tanzania, hari ibica muri ibiza directement muri Afrique du Sud kugira bitere abo ba M23, bitere u Rwanda, bitere akajagari mu karere. Ivyo vyose rero tuteza kubigwanya kugira Uburundi busubire kuba Uburundi bwa kera bw'abarundi bose, atari ubw'abarundi bw'abahutu canke bw'abatutsi. Ariko ntimusubire kugira ngo abanaka batuvuze kwibi, banaka badututse, reka tubanze tubishure. Ntimwishurane, nta kamaro, kuko niyo objectif yabo yo kubasubiza inyuma kugira uwo mugambi mushaka gushikako ntihagira aho ushiga. Tora rero abapatriote, hari umushinga ntaye yabivuze neza ati jewe abashaka kunkurikira bambwire tuje hamwe dukorane. Nibaza ko ni dans ce sens twari dukwiye gukora, uri yo kuvuga ngo turiko twishurana amajambo dutukana kuri space, cyangwa ngo nta bapatriote, nta bantu bansumirinda bose. None ari bansumirinda, umuntu wese agira ikintu parce qu'il a un intérêt privé, mais un intérêt ça peut être aussi un intérêt national. Reka rero turaba abo bantu aba ariho dukurikira. Nivyo nashaka guterera byimviro. Murakoze. Ego, merci professeur. Reka ndabe kandi Landry yari yanyandikiye. Donc Ntwari Mathias si hari, on est d'accord. Hasubira Claver ni hari. Ego ndamubuje niyo nari. Okay, Claver karibu. Murakoze Reynold, wagize neza gutegura ikiganiro ciza, n'amajambo abantu bagiye barashikiriza n'ivyumviro vyabo. Ivyo je nashaka gushikiriza ari akabazo nza kubaza Monsieur André mu byo aje kuvuga ko namye kari mu kiganiro, rero n'ibindi bibazo nagiye ndibaza ariko navyibagiye ko namaze igihe kirekire ndiko ndasaba ijambo. Vendredi Claver, gerageza uvyibuke kuko nta wundi musi tuzoronka. Oya, iminsi irahari. Okay, basi uracu vyandika tubandanye. Sinari ndahantu nari mfise uko no vyandika, ariko ndabikurikirana ivyo nibuka ndaza kwivuga ko, ariko ico nashaka guhera ko ni nk'ijambo Monsieur André yaje kuvuga ko kutishurana n'abantu, kuko Ronald we tukuzi nk'umuntu w'umu influencer cyane muri politike, cyane kuri izi mbuga, kandi ufise abantu benshi bagukurikirana, kandi ufise influence, ufise na don yo kutumira abantu bakagira ivyo badushikiriza. Ibintu byo kwishurana uko Monsieur André yivuze, nibaza ko nta kintu ndi burenze ko ni ibintu nibaza ko bikenewe cyane,
à la base naho twosubira inyuma tukagenda ziko izi space twazitanguye canke mwe mwazitanguye tubakurikirana aba bose mwishurana mwese mwagira space hamwe twese twaza bari bakitwa infiltrate ntitwari bwabamenye ariko twe turibuka ahubwo ico kintu cagiye gutandukanya abajene reka ntituje kuri Kavere abantu bariko baratwumva bamenye ko je nawe kameme tuzinanye Kavere n'umuntu ubwanje nita umudede wewe ntavyemera ko ari umudede reka basi présente audience yanje qui est en train de parler ntibave bagwa mu mporero Kavere abo bantu uriko uravuga yari mission yabo baraza baguhoyahoya turabatutsi turabatutsi twarapfuye turabarescape d'ailleurs nkabaziri ku nama saba rescape akubesha ngo son frère baramwishe muri 2015 mu nyuma ngo yaciye arokoka tusa nababeshi tu comprends cyangwa uri kuri abadefenda Claver reka ngusaba akantu kandi sije ndakagusavye ni mutama Andrea yabigusavye kutishurana kubera ufise influence nini cyane Claver hariho umuntu umwe yigeze kunsigurira kandi n'umupapa akuze cyane gose yambwiye ati umusi wabaye atake d'une manière ou d'une autre uzokubuza kwidefanda azoba ari umwansi wawe kandi ndabibwiye abarundi mwese ngaha muri ko muranyumva umusi umuntu yakwatatse nta jewe Renodi Butari nzoza kukubuza kwidefanda uzokwidefande mu buryo bwose ushobora bavyita self defense sinzoza kukubwira ngo tega irindi tama kuko kijya gihe ca Yezu igihe Yezu yavuga ngo tega irindi tama nihe ariko avuga ngo nube tapi kuri abo bantu bariko bagutoteza kijya gihe imico ya kijya gihe mu bayahudi ba kijya gihe ba kweri apana baba feke uteze irindi tama wabubwiye umuntu uti ukansubira ndakwereka nico vyasigura gutega irindi sama ntibyasigura kuba sumi nimba rero wowe Kavere ndakuzi nk'umudede naho wamubiharira uje kumpanura gutega irindi tama umenye ko iyo mpanuro ntayakiriye ariko merci kandi rero nundi mutipe ngaye yamyara komanta sinza kuvuga izina giwe akunda kuntelefona kuma WhatsApp ambwira ngo bajya bakosituna kajya ka groupe kabo ngo iyo banyatatse ngo irifoko ntega irindi tama mugabo wewe atigera tega itama na rimwe ku bintu baba byamushikiye nkibaza igituma namusiguriye ivyo nyene umuntu akwanka abizi ko akwanka canka atabizi azoguhanura gutega irindi tama kuko ntazi nico bisigura ariko jewe Renodi nzi ivyo Yezu yariko aravuga kijya gihe nzi neza la vraie signification gutega irindi tama gisigura iyo umuntu akwatatse uramuraba mu maso muyandi ugatega irindi ukamubwira ati ubuho ukubahuka ndakwereka nico bisigura Claver rero bandanya na teori zawe unyarutse kameme ni 4 minutes hama tuce duhijamba abandi urakoze cyane Renord kandi je ibintu vy'amadini sindabihuza n'ibintu ariko byose nico kimwe politike n'amadini nico kimwe urya ntiwagiye kure cyane gusa ico nariko ndashaka kuvuga mu byo nashaka kuvuga nuko kubera influence office dukeneye ko umuco apana umuriro ico nashaka kubandanya ko rero ku byo nashaka gushikiriza abantu benshi bagiye barashikiriza ivyo bavuga ariyo abavuze kubijanye no kubaka i Burundi ngo kugira ngo bokipe territoire ndagaruka inyuma gato muri Nord kuzura bwira umuntu ngo uri umudede uri umuki utamuzi ivyo nibaza ko ari shwa y'umuntu kuvuga ivyo ashaka kubera uno munsi bavuze ati ni sans tabou ariko sinkeneye ko umenya ubondiwe kuko ntaco byo kumarira arabazi ico nashaka kuvuga nuko kubaka i Burundi ubaka muri regime umuntu atumva aho iva nahija nibaza ko atari ikintu noshigikira ari umuntu yabivuze ni ikintu nibuka ari umuntu yagize ijambo aravuga ati kubaka i Burundi navyo biri mu nzira imwe ko yatanze inzira zitandukanye aravuga ati harimo n'inzira yo kubaka i Burundi ariyo nundi mudamu yabigize ko commentaire nanje yo si ikintu mbona ko kubaka muri systeme utafiseho ikizere canke n'ukuntu tuzi systeme y'u Burundi kuntu imeze kuvuga ko ari nta wanki Burundi ni wacu ariko gushora imitahe muri kiya gihugu uri umuntu uri hanze uteza kuri umudede otherwise uri kuracuruza amafaranga yawe ntuzi birashobora kuyashikira ibishoboka byose hanyuma ikindi
hari abantu bavuze ku bijanye mu nzira zishobora gutora umuti w'ibibazo mu Burundi ko hashobora kuba amatora canke rebellion, yavuze rebellion, yavuze kwanza canke coup d'etat canke rebellion. Juste amatora yoyo, amatora ivyo tumaze kubona mu Burundi ni ikinamico, ibintu vy'amatora twabiheruka peut-être muri za 2005 abantu bagifise influence bose, ariko tumaze kubona ko turetse mu Burundi gusa no muri ibihugu vyacu vyo mu karere abantu iyo bamaze kuba ku butegetsi bagira ibishoboka byose kugira bagume ku butegetsi mu nzira y'amatora, kandi biragoye kubakura ku butegetsi bamaze kubufata. Akarorero dufise kabiciyemo neza hahindutse biciye mu matora ni nko muri Congo naho twabonye ko atari amatora ahubwo yabaye deal, kuvuga ko watowe baramushize ku burande bagira deal n'ubundi, niko mu karere tubibona. Hanyuma niba ubutegetsi mucagagure hari abantu benshi cyane bari nyuma yanyu. Par contre nuko mwaciye mumvugiramo, ariko nari kuba nahejeje nuko mwamvugiyemo cyane peut-être. Bon, ikintu nashaka kuvuga kuri nariko ndagira intervention kubavuze, ikindi yavuze ati ashobora kuba coup d'etat mu Burundi, nawe yanabivuzeho cyane gose kubera iyi ntwari imaze kwiyubaka haba hariho mu nzego zose ishobora kugerageza kugira coup d'etat, n'abagerageza biba bigoye, surtout que muri ibi bihugu vyacu biba vyavuye mu ntambara, kugira ugere ku butegetsi waciye mu ntambara, waciye mu bintu vyinshi. Niyo mpamvu n'inzira y'intambara abantu bibaza ko ariyo solution y'umuti ntayitahura cane, kuko kuja kurwana n'abantu bavuye mu ntambara baba bafise strategie nyinshi zijanye n'intambara. Hanyuma ico nashaka avant dernière ni nka iyi politike dufise iwacu no kwita yuko ariyo kubesha, kuko ijanye n'amatora, ariko ni nko kubesha. Izi politike zo gukoresha amatora nk'ikintu c'igikoresho co kudindiza canke retarder le moment de décision. En fait abarundi baba bazi ko batatoye, n'abanyepolitike baba bazi ko ivyabaye si vyo abarundi bashaka. En fait akaba rero nuko kuntu barotarda yuko abanyagihugu bazodesida bikaca mu matora. Amatora imaze kuba ari nk'inzira tergiverse ni terme ikwiye. Tergiverse ni kukwega umwanya wa decision y'abanyagihugu, abantu bakayikoresha nk'inzira yo kubaho umwanya wabo. Nimba afise avuga ati nzobaho imyaka 50, agakwega umwanya abaho imyaka yiwe. Abo n'abantu dufise mu bihugu vyacu badutwara, kubera duhura n'abanyepolitike batabaye prepare gutegeka igihugu. Igihugu gitegekwa n'abantu bari prepare, si abantu kura mu muhanda. Kavere warengeje umwanya. Okay, kugira mpeze ikibazo wavyumvise ko ushaka ko abantu bazoza guhindura igihugu baza bari prepare, mugabo sinibaza ko ari wowe uzobakoca. Nimba ari wewe vraiment umbabarire cyo ndafatse kukumviriza, uri negative cyane, uri pessimiste. Par contre uno munsi turimwo turashobora gutegura uzotwara igihugu muri 2050. Kabere wowe umutegure, wewe nayo ma pessimisme yawe umengana ibintu by'abadede ubu uri kuraca intege abantu. Bon, urafise droit yo kuvuga gutanga ibitekerezo byawe, nkuko nanjye mfise droit gutanga ibitekerezo byanje. Yego, je numva ibitekerezo byawe biri pessimiste. En tout cas jewe nogerageza gutegura umuntu azotwara igihugu, sinovuga ngo ngira nzane Claver. Wotangura par contre je sindi no mu bantu bakeneye naho dutandukaniye Reynolds. Je sindi mu bantu bakeneye umuntu aza ngo je nze kubatorera ibibazo ya, ariko ndi umunyagihugu mutoyi mvuga ati abanyepolitike dufise nico kibazo dufise mu Burundi. Mu Burundi dufise ikibazo c'abanyepolitike dufise aha ubwa mbere ahambere hato atarabadede. Je novuga globaliza, kuko no muri opposition nta bashinga ntaye tubonamwo. No muri opposition iyo umushinga ntahe abafise izihe characteristique. Bon, nibaza ko ari ikibazo nyene uvuze kiri basique, ariko uri Umurundi urazi abashinga ntahe. Bon, sinzi imyaka yawe, ariko je ndazi ko kera
turetse no muri politike hejuru ara base no ku gatumba twari dufise abantu b'abashinganaye bari bazi gushira mu kuri, bari bazi guhagarikira amahoro, bari bazi gukunda igihugu. Abo bantu ubwawe nka Maggie Maison Shalom aranka igihugu, Pacifique aranka igihugu, Mutama Claver Mbonimpa aranka igihugu, Muhozi aranka igihugu. Oya tubwize ukuri Claver, turekeye ama gauche à droite kuko ni wari kuko je nta muntu nigeze nsita kandi kare nivyo Messi. Oya jewe je cite le nom kuko uri kuvuga nko kumenga nta barundi bazima bahari mu Burundi. Jewe ndiko ndavuga amazina numva umenga n'abantu bazima. Abo bantu mejeje kuvuga wumva aba patriote. Nanje hari abantu nzi neza ko ari abantu bashobora kuba ari ikintu bomarira Burundi. Nanje navuze nti turi 13 millions. Ego ahantu rero bihagaze naho nyene nakubwiye yuko Uburundi kuba bwarafashwe n'abantu bafise iyo sense yo kuba tergiverse n'abantu bakwega umwanya kugira abarundi ntibaronke umwanya wo guhitamwo amahitamo yabo. Hariho abantu batwaye ibihugu vyacu muri kajya karere kubera inyungu zabo nizo gukwega umwanya kugira ngo abanyagihugu ntibahitemwo ivyo bashaka, ntibakoresha amadecision yabo. Abo rero nibo Okay. Claver, pardon. Reka twumviriza abandi. Pardon. Ariho rero ico nagira nuko yagiye peut-être Messi Andre ariko aracahari nuko ariyo mu vyo yavuze nari navuze ati nshobora kumubaza, yavuze ati abantu bashobora yatanze ati uko yiyumvira abantu bafise vision politique stratégique militaire ukuntu bashobora guhindura ibintu, il faut les identifier ngo n'aba patriote. Nasonda mubaza ati comment on identifie les gens abo bantu kubera peut-être nico abarundi babuze, ntituzi kwidentifia abo bantu kuko abo duhura nabo hano ku mbuga nkoranyambaga canke muri politike y'u Burundi bose dusanga ari abantu bakunda inda zabo. Nimba ashobora kutubwira amatre amwe kugira tubamenye. Okay, merci Claver. Claver yasanze nka Pierre Claver Mbonimpa akunda inda yiwe. Numva umenga nivyo uvuze. Reka tubandanye Landry wanyibutsa autre y'abantu. Ariko Reynolds kubera bakubujije kwiharira abantu ariko kuri basira abantu. None we Claver, wewe uratwemeje ko ata murundi w'umupatriote ahari na je t'ai donné des noms muri izo noms zose nta numwe wigeze uvuga uti uyu basi quand même il est patriote. Okay. Claver ndakubajije. Pierre Claver Mbonimpa. Wumva umenga n'umupatriote canke c'umupatriote? Reynolds abarundi ntabuzi nanje ntabonzi nibaza ko ari nyinshi no kubwira. Okay, jenda kwishuye ko nibaza yuko kameme Pierre Claver Mbonimpa ari umupatriote, ko nibaza ko Maggie Maison Shalom ari umupatriote, ko nibaza ko Muhozi ari umupatriote, ko nibaza ko Pacifique Ninahazwe ari umupatriote n'abandi bantu benshi. Tubandanye ariko Landry nyibwirire nindakurikira. Hakurikira Kagenda hama uwitwa Gaparata hamwe na Libera Ndondeza Optimist. Ndabona na Wilson yagarutse niyashaka kugira araza kusaba. Okay, nimba Wilson yagarutse niwe yari kuvuga imbere ya ba Claver. Wilson nashikiriza ijambo hanyuma tuce tugira iyo ohodwe uheje kuvuga. D'accord. Wilson maybe umuntu yoguha mic sinzi mvuga ko ari capable kuvuga ubunyene. Arafise micro canke ntayafise? Ntayafise, aracaye mu listeners. Bon, Wilson, saba micro hamuduge. Okay, reka duhe ijambo Kagenda karibu. Merci beaucoup Reynolds. Je ari ikintu kimwe nashaka reaction kuri uyo mu Claver aje kuza ngaha. Je naza kwiza ari zambombo ziza kuri pano yawe kugira zibe ziravuga ibintu zitesha umwanya kugira umwanya uburagenda hama ugasanga en general nta kintu kimwe yaraje kuvuga ngaho. So nibaza ko next time hari hayandi mapanel ushobora kugenda ukavuga ibintu by'iwawe byo gutesha umwanya abantu. Je rero icari kinzanye ngaha tudabora ndagushimira kuri live yawe ukora, ndashimira Landry Ninteretse nawe narafise ama live akora kandi ni ibintu biryoshe cyane. Je twebwe natwe urazi yuko dukora ama live iminsi yose kuri kurundi rubuga rwa TikTok. Ico je rero narinje gusaba ngaha nongera ntera kamo ni kubabwira peut-être twebwe aho twoba tugeze kuko ibi bibazo vya Kosito twe twarabibayemo mu kwezi kwa gatanu haraje
abamambure babiri bo muri Kosito baza barahindura amaprofile bakaza baraza kuri panele yanje aho ngirira live bakaza barasigurira abantu ubwoko bw'Imana abandi nabo ko ari ibi na biriya bijya nyene kajya kagabo k'ubuhanza sinzi ngene kitwa kaba karavuga urumva twarashoboye kumenya ingene tubagwanya hama turatangura gutahura yuko hariho na groupe y'aba extremiste tutsi baba bashaka kuzana izindi ideologie kandi ziri très dangereux ziteye ubwoba niho rero twe twashiye tuja hamwe turavuga duti ase il faut pas ko tuguma tuganira ku marezo sociaux gusa dutangure kuza turagira amanama n'abantu twizeye n'abantu tumaze kugira liste nkuko Andris yari yavuze yuko yaredije liste y'abantu abona ko ashobora kwizera na twebwe twarabikoze turashobora kwizera abantu bashika kuri 15 ubu rero twaragiye hamwe ture dimanche rendi turagira amanama kuri Zoom tukavugana tukagira des stratégies intelligentes zo gushobora kuorganiza une révolution proprement dite ntidutinya kubivuga abarundi bose barabona yuko tubayeho nk'abacakara mu Burundi babayeho muri prison haheruka kuba coup d'etat mu bashinga amateka aho ubunye tugiye dutwagwe na parti unique systeme ya parti unique ivyo navyo bikugwaho na revolution revolutionnaire n'umuheto ntitwihende ngo dushake kuvuga ibindi bintu vy'imigani canke ivyo kutaba suri ivyo turimwo nibaza ko twotangura d'abord kwadmeta ko revolution y'umuheto ikenewe hama ingene bikogwa si ibintu bivugirwa ku mapanere ndavyumva si ibintu bivugirwa ku ma TikTok canke kuri X ni ibintu bivugirwa ahantu hari secret ni ibintu bivugirwa ahantu hari plus novuga secret canke mu kanywa babo twere nivyo twakoze je rero ico narinje kubaza ngaha ni Renord aradufasha cyane kugira ico bita éveil d'esprit kandi nibaza yuko abantu amajana 4 bari ngaha hatabuzemwo abantu boba abizegwa ubwo nta kuntu Renord wewe woba ako kayungiro kukudressa iyo liste hama tugakora ikintu kiri bien organisé kiri intelligente hari abavuze ivy'iperereza hari abavuze kurondera uburyo hari abavuga kurondera uburyo hari abavuga n'ayandi ma stratégie menshi pour organiser une révolution pour commencer quelque chose kuko twese tukuguma tuvuga ngo hoza umuntu ngo twomushigikira hoza umuntu twomushigikira mugabo none uwo muntu azoza avuye he azoza avuye muri twebwe nyene amajana 4 turi ngaha ntazova mu kirere il faut qu'on arrête de nous apitoyer tout le temps sur notre sort mais qu'on commence à réagir nkuko twe kuri TikTok twabitanguye turafise amakotisation tugira aba diaspora tukavugana aussitôt hobaho une armée iri capable yo gukora revolution against CNDD-FDD amafaranga akaba hari already tukavuga duti tuzoshobora kuyaruka gute ivyo bintu nibaza ko ari byo twotangura gukora abantu nka bamwe bwe mugira amaho muba muri aba host mube aussi nico kiraro cyo kuva kuri panel tukaja muri action kuko nibaza ko twese tubifise ku mutima muga peut-être tubura ingene duhura d'une façon secrète kugira tubivugane nico mbona umenga no terera nayo ibindi byose byavuzwe ko kumenya neza dutahura icisho Burundi ndashigikiye cyane ibintu Bob yavuze bya état de droit jewe vraiment naje igihugu kitari umuntu atagwanira un état de droit ntaho turiko turaja umuntu atagwanira yuko Uburundi bukugwa ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD nta na hamwe mbona turiko turaja umuntu atagwana ni ideologie y'ababirigi batuzanyemwo y'ubuhutu n'ubututsi y'ubwoko butagira mvura ntaho turiko turaja tuje rero nibaza tuje hamwe bwira dukore dutangura ama action ari réel tube inspiré n'aya mapanere mugabo habeho n'ama action peut-être secrète mugabo ari réel tugira amahoro ego kagenda kwijambo mushikirije urumva uze kwegera suka kuntu yitwa Andris muze kuyaga hariho nabandi barundi benshi biorganije hari habari kuri terrain hari habari ko barayaga n'igisoda c'u Burundi hari habari ko mvuze igisoda c'u Burundi kumvuga abasoda ba kweri bakosito nakajya ka groupe kiwe kabaziri ku nama ntibave bavuga gurumva rero ngo bagira bashiraho prime kumbe ni prime nyene barungitse kubivuga oya ndiko ndavuga nyene le Burundi uburundi buriko buri organiza
apana burya Burundi bagerageza guportroyinga bw'amoko n'amacakubiri. Oya, Uburundi buriko buriyorganiza, nawe urimo mu bariko bariyorganiza. Wewe Kagenda narakuronse uri kumwe na Chimamanda. Je pense ko bari abarundi b'ubwoko bwose. Ico kintu abadede kirabajya ntushobora kwibaza. Reka tubandanye twiyorganiza uko nyene. Hari abavuga si ibyo kuvugira muri space. Okay, si ibyo kuvugira muri space, ariko muriko muraha ijambo bakosi tubavuga ibindi bihopa hopa. Tubandanye. Okay. None uwo Andreis umuntu yomuronka gute Garenorde ntagucika? Nintiyari ngaha muri space, genda kuri ntuze yiwe inbox. Urabe ko inbox Merci. yiwe yugaye. Okay, merci beaucoup. Okay. Good. Landry nindakurikira. Gaparata umuntu Gaparata. Ego ndahari, ndabaramukije, muranyumva? Ego Yego bwana cane, Gaparata. Murakoze. Mbere ya byose mbanje kubashimira cane bwana Butari, murihangana kubera nkono munsi ndabona umengo twagendewe n'imborerwa nyinshi, ariko wagerageje kubahereza ijambo kandi byane vyiza. Burya nta kintu kibabaza nk'ubu waronse akajya ko kuvuga ukaza wumva barakwimye ijambo, barakuzimirije ko mikro. Ni ikintu kibabaza nubwo waborewe umuronka n'umunota n'umwe basi wo kuvuga, biraba vyiza. Jewe narigeze kwinjira muri space ariko iragirwa na Wilson, uyu witwa Ndondeza n'uwitwa Sayinguvu bamwita Rumata. Naragerageje kuvuga ivy'iwanje ariko naciwemwo mvuga nabi First Lady umugore wa Evariste, ubwo nyine baci banzimiriza ko mikro ngo sinavuga umugore nabi. Rero gusa ntashaka kuvuga vyinshi, ubwanje jewe nzofasha, nzotanga intererano zanje zose ku muntu wese azoza ashaka kugwanya CNDD-FDD. Inzira zose jewe nzomushigikira. Murakoze. Merci bwana Gaparata, vraiment iryo ni jambo rihumuriza, birahumuriza kumva yuko muraziga barundi kazi abantu 13 millions umwe wese ahisemwo gukora muri bike ashobora. Yaba nk'iri jambo ashikirije nirizima, turashobora kuavansa hako baguma badutesha umwanya. Yahaye ijambo Gwasa, Sinduhije, Pacifique. Oya les amis, turabarundi 13 millions. Muri abo 13 millions umuriyoni bonyene boronka impact Pacifique yagize mu Burundi, igihugu coca gitera imbere direct bam, ntitwosubira no kwezita. So merci beaucoup Gaparata. Landry please wompera ijambo Wilson, ndabona ko ariko arasaba ijambo. Hanyuma ce dufata abakurikira. Ahubwo dufate abakurikira le temps que ndamuha. Yego dufate abakurikira. We turumviriza Libera n'abakurikira. Mwiriwe neza. Mwiriwe bwana Libera. Mahoro cyane. Je nanje nagira nshimire batunganije ibiganiro Leonard Butari. Keshe haraho shwerana nk'abandi ko ndumviriza n'abandi benshi baba bariko baratunganya ibiganiro nyine tukuganira. Je rero kitumye saba n'ijambo uno munsi, nabonye ijambo ry'umutwe ry'ikiganiro c'uno munsi, kumenya neza no gutahura icisha Uburundi ni intwari hari, intwaro y'abatete zanamwo gucanishamwo amacakubiri. Jewe abantu bavuga ivyo Bahutu, Batutsi, Abatwa,
sindabumva sindabatahura neza kubera uno munsi mu ba CNDD-FDD harimwo abatutsi harimwo abahutu kandi ntawo bideha yuko uno munsi canke ejo iyi ntwaro izobandanya izengamitse igihugu yitwaje ibintu vy'amoko kandi muri iyo leta nyene harimwo amoko yose. Jewe rero ku bwanje uko ndavyumva uko niyumvira uko noba narabibayemwo canke narakuze ndabona yuko muri mice imwe imwe y'igihugu hariho ubwoko bw'abatutsi ubwoko bw'abahutu ubwoko bw'abatwa basenyera ku mugozi umwe canke bakingiraniye. Jewe ngerageje gutanga akarorero canke sinzi ko ari ntahe ndaze ko ari abantu za Nanisisi za Nanikombye abatutsi bahungira ku bahutu bakararayo bahataye imihana yabo, abahutu bahungira ku batutsi bataye imihana yabo bakaja kurarayo kubera batinya yuko kumbure ba bantu bariko baratera babasanga iwabo. Rero iki kintu c'ubwoko ni leta nyene igerageza kucinza mu bantu kugira ngo ibandanye biba wa mutima w'amacakubiri kumbure ishaka ko yoshigikirwa. Ubuye murabona yuko bariko bavyura ivyabaye muri kaminuza mugabo kahise nimba bavuga ngo gategura kazoza bopfuma bavuga ati ibi vyabaye nimba vyarabaye bibicirwa ntibize bisubire mugabo hariho ukungene umengo bariko barakaburira abantu ataba barabagiriye uku none bigenda uko. Jewe nkiyumvira nti ikiriko cica Uburundi ni iki c'amoko kandi bazi yuko n'abo bariko baratwarana ubwoko bwose burimo. Hariho abantu batwaye kaminuza hari abahutu ari abatutsi muga kaminuza irononekara. Hariho abantu batwaye ibisata bitandukanye ari umuhutu agitwaye ari umututsi agitwaye ibintu birononekara. Ivyo none kugira umuti utogwe nuko ibintu vy'akazikira vy'amoko bitaronka ikibanza mu gihugu. Murankurikirana amasupesi kenshi se nkunda no kubona hari umuntu arengerwa akabura n'ico avuga ariko yumviriza ko hariho abantu imbara abahutu bari imbara abatutsi bari ntuze nyene mugabo kumviriza ati none ibi bintu bizogera hehe tuzi yuko nimba ari aho tubaye nimba hariho abantu tuzi ari bazima nimba mu banyapolitiki hariho abantu bavuga bati ibintu vy'ubwoko nta bizodushikana kumviriza ukavuga ati none Uburundi buzokira gute buzokira ryari ibintu vy'amoko ababirigi badushizemwo tutabirengeye. Libera mubare konyeza gato mucagagure muduga kujana yego
ariko mvuga nti niba biherutse kuba by'amatora si ubwoko bumwe, hariho abatowe kandi bahimirije yuko abantu bose bokoregita amakarata y'amatora, yaba abahutu yaba abatutsi, bavuga ati kugira nemeye yuko uzontora zana ikarata yawe irari wanje jewe ndazikoregite ndazitware mu masanduku, mu bwoko bwose byarabaye. Rero ibintu by'ubwoko butabirengeye, hanyuma tuje hamwe tureke kurwanyanya. Uno munsi hariho abagwanya Renorde, hariho abagwanya Landry, jewe bose mbabare twahuriye ndabazi, ariko umwe wese iciyumviro ciwe jewe ndagiha agaciro. Ndumva nti umuntu arafise iciyumviro kirashe, uwo arafise iciyumviro kirashe, hama ashikira Mutama Andre niko ugize nkumva iciyumviro ciwe, hama yikuriye n'abandi ndenze kuvuga. Rero nibaza yuko aho kurwanyana hagati yacu ahubwo twoshigikirana, hama nitwamara gushigikirana Libera tutagiye kure, sinzi abantu baguye amamikro menshi ariko arabona eko. Okay. Libera Sa je nahise kubaza bon ari ushobora kuvuza abantu bari hafi yawe bariko barumviriza space, babwire juste bakore mikro. ni James telefone ije nyene nje ndi mpunzi wanje. Okay, sinumva igituma ari mu micromesh. Nacho, wewe uriko tubwira byumvikana byo kubana neza, kandi twese turabikunda, sivyo? Yego. None ninde yazanye ugwabo mu space? Nikajya kagwi. None nta kagwi kariho kavuga yuko no sinzi bon kuko niko pose question hanyuma mvuze niko yanje nihagera ku wisura. Okay, ariko ndakubaza. Oya please Libera. Voilà. Nibaza ko Libera arafise abantu bari hafi yiwe, iyo umuntu amuvugishije harimo amayeko menshi, ubu nakufye micro yiwe nta yeko nimwe irimo. Donc nagira ndakubwire Libera, uri kuvuga ibintu vyiza cane by'umutima mwiza wo mwijuru, yuko dukwiye twese gukundana, twese kubana umutima mwiza. Effectivement c'est ce qu'on a fait. Bajya abantu baraje mu space turabakira, batubwira ko ari abarescape. Ziri kunama yaje atubwira ko ari mu rescape. Undi munsi atubwira ko yari umwana wa 9 ans, undi munsi atubwira ko yaba hafi yo kwandadaye, ko yarakuze, ko yavyibonera. Urumva nabantu baje batubesha. Iyo baje umuntu akubesha kwandagaza, ntuca wigira Yezu bro. Uramubwira uti uri umubeshi, ivyo bintu muzanye vya super tutsi, yuko ari mwe mwenyene ku isi muzi kugwanya genocide, kandi tuzi neza ko genocide abanyarwanda bayigwanyije baja kurasana na Habyarimana, abayahudi bayigwanije baja kurasana na Hitler. Mwebwe mushaka kugira amatora n'abadede, muriko muratubesha bro. So ivyo wari kuravuga ikosa wari kurita kuri twebwe turiko turareyagisa ku bantu baturiye umutima, ivyo bavyita manipulation n'igihe umuntu agukondana kuri reaction ku binuma yakuriye. Narize psychologie bro. Tubandanye dedi zotsindwa. Libera twishure kuri iyo question. Yishure mu munota umwe duce duha Wilson yambwiye ati afise umwanya muto yari muri pause afise 10 minutes. Libera yishure mu munota umwe, je vais chronometrer kugira tumere nk'aba speed up a little bit. Tunyarutse umwanya uratujanye. Oya vraiment je nta kosa nabataye ko narimwe, ahubwo nariko ngira reaction kuri abo bantu nyene, kugira ngo nimba ni bimwe bavuga ngo kuva ibuzimu bakaja ibuntu, kugira bumve yuko dukwiye gukora urunani ariko ruzodushikana iyo dushaka kuja nimba tuhakeneye. None Libera
aba niba bumva bafite amatwi bavuzimu Libera mu Barundi 13 millions wowe utagize urunani ziri ku nama umugambi wawe wocohomba canke twobihoza kuko tuzi ko babihembegwa kuza kudutesha umwanya uriko bahanura iki kuta umwanya nabo ko twamenye ivyo barimo kutohanura yitwa gute namubuze wa muntu baguma banyandikira ngo ngaha muri space n'abandi bajenero ntazi kutariko rahanura neva rega ni bamwe donc reka tubandanye mugabo ntusere kutubwira ngo tubahanure bajya abantu ndiko mpanura bonyene kugira ngo bavi buzimu baje buntu reka bari buzimu libera ego niba uri kurabanura n'ivyo nawo n'abantu bakuze kandi barumva ariko mvuge ni ushiremo n'amatongo impanuro zishobora kuba zidakwiye reka twumvirize Wiso karibu murakoze cyane thank you Ray kuri space wakoze and na co-host wawe ndashimye kuko space zituma abantu bavuga ati muvuge santabu kenshi usanga zidapfa kuboneka kuko usanga umuntu iyo dufise titre usanga utavuze ikiri ku mutima wawe ko hari igihe usanga bidahuye na titre ya space rero ku kintu ku bwa mbere na mbere hoho ikintu cishe Burundi nuko dufise twebwe abarundi muri kamere yacu majorite yacu turi indyarya kubera ko turabona umuntu ariko aratwara ahantu abandi habi ariko tugashima guhora kubera ko hari ibyo duhurira ko hari ibyo dusangiye imiryango dusangiye ubwoko ibintu nk'ibyo kuko nk'aba bantu ndibuka neza umuntu wa mbere yatanguye gukwamira jewe uriya mutama yitwa Bwejeri akiza ngaha kuri Twitter kuri X ryari rya mbere ndamwumvise sinari ndamuzi ariko umuntu wa mbere numvise amuvuga nk'umuzi yari umuntu witwa Ndondeza aravuga ati uyu mugabo turahumiwe noneho uyu muntu kuba aje hano araje guturira umva bigiye kumera uko hama jewe ndafata twayanje yo kumwumviriza ariko numvirije space zitatu ziwe ndavuga nti mana nukuri nimba dufise mu Burundi abantu baciyumvira nk'uko bafise ivyiyumviro nk'ibi jewe ufise ivyiyumviro nka biri ugaca ugenda ugashinga umuhari wo kwicana wo gukora ibintu bibi no kumva pa raporo yo kuza wigiza umuntu ngo uriko uragwanira ubwoko bwawe canke uriko uragwanira ubwoko runaka ariko uriko uraroga n'abandi ndibuka ikintu ca mbere nakoze space ndavuga ngo les extrémistes sont les mêmes kuko kesa soit un extrémiste w'umututsi canke w'umuhutu bose bafise imvugo imwe bose bafise imvugo zisambura ziteranya abantu zituma bamwe biyumva kumenga nibo bantu bakomeye hama kuva icyo gihe abantu twari turi kumwe muri iyo space ngira barabyibuka twaciye dutangura kuronka ama attack umwe ku wundi Ray yigeze gukora space na King Umurundi murabizi polemique zabaye kandi ari bande bazizanye ari bari abantu kuko mwumvirize tactique bakoresha nukuvuga ngo umuntu araza akavuga ko ari umututsi aje kugwanira agateka k'abatutsi kumbera hari umututsi yicaye ahantu we yahuye by'ukuri n'ihungabana ry'ibyamukorewe yabuze abantu bamwiciye abantu uwo muntu yumvise umuntu aja muvugira we arajanwa n'icyo novuga amarangamutima canke ibishobisho akibaza ngo uyo muntu n'urukundo amuzaniye aje kumutabara akaza gusanga yirotruvye ari muri abo bantu kandi mu bisanzwe we ata hene canke urwanko rundi yari afitiye ubundi bwoko ubwo rwanko arufitiye abamwiciye gusa rero nicyo kintu bakoresheje akaza umuntu akavuga ngo
jewe ikintu hano no kurwanya jenoside iriko irakorerwa abatutsi iyo aba yabivuga ukagaca agarukiraho ariko agaca aza akakwigisha yuko umuntu wese ariko aramugwanya ni umuhutu pour dire nimba umugwanije deje urumva yamaze kugushira muri oya kategori Wilson ngo abahutu ntibanywa amata je nagomba kubaza ako nagira nimba ndagashike badomisiye batanywa amata tubimenye basi bon urumva hama ndibuka neza igihe mukoze space hama gwasakaza n'abandi batumire harabaye amapolemike twese ngaha twaciye twitwa abahutu Wilson n'umuhutu wo mu Rutana ubuhovya numvise n'ibindi donc bafise ukuntu batwara propagande zabo zigakomera bakagenda no mu ma inbox y'abantu bamwe kuko jewe dernièrement umunyarwanda yaraje arambwira ati wewe bavuze ko wari ugenda Mahama ukaja ngo kurokrita abana b'abatutsi ukababesha ngo amahoro mu Burundi arahari ukabatana mu Burundi ngo bagaca babikira ku mupaka je ndavuga nti kuva 2015 deja manifestation zo mu Burundi zabaye ntariyo kuva 2015 nta myaka ibiri hera ntari mu Rwanda ntatashe mu Rwanda ivyo ari byo byose u Rwanda si akantu umuntu ashobora kugenda akigira utwe yishakiye iperereza ririkwiye iryabo nta muntu yoja mwikamba akaja gutora abantu akaja kwishisha abantu ukagenda mu Rwanda hareze nta kibazo mweke twoba dukorana n'ubwo Rwanda rero abo bantu bafite propaganda mbi cyane ku buryo urana kuri ya virus ishobora kwinjira mu muntu ntabimenye ukaza kubimenya ari uko wumvise umubiri wawe utanguye kubabara niko bameze kuko jewe nafashe umwanya wo kumviriza Bwejeri n'umuntu yitwa Senyamwiza n'umuntu yitwa Zirikunama n'umuntu yitwa Sindumuja ni kuri kw'Imana bafise uburozi bwa bundi bugeze ahantu iriya de jeune na njyewe nzi bamaze imisi bavugana ko sinzi ngo barakora n'ibintu by'amazumu n'ibintu barigisha Bwejera arigisha afise abantu urumva arabigisha kandi haciye haba n'ikindi kibazo dufise bene wacu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda harimo abatutsi bo muri Kongo abanyamurenge bo muri Kongo abo bantu bo kubera donc amateka y'iwacu y'abarundi n'abakongomani aratandukanye bo kubera bumvise umuntu aje avuga nabo nyene kwa wa mutego bakoresha kuvuga ngo bariko baragwanya jenoside ikorerwa abatutsi kubera ko bo iwabo uno munsi murabizi mwese muri biriko biraba muri Kongo bo baca bumva nyene urumva umuntu duhuje ivyiyumviro duhuje ariko ntibazi uburozi barimo kuko nimba uno munsi umuntu ashobora kuza kuri public abantu bose bumva please abantu muri hano mwumvirize abantu bumva ati abahutu s'abarundi n'abanyamahanga baje bazananye n'abazungu b'abapatiri baje bikoreye ibikapo ibivarize by'abazungu hanyuma baca barazacafata amatongo y'abatutsi barayigarurira bayahawe na Ekereziya Katolika hanyuma uno munsi nibo bategeka icyo gihugu tuzokora uko dushoboye kose abatutsi bafata igihugu hanyuma abo bahutu bose bave mu Burundi basubire iyo baje bava canke basabe visa kugira babe mu Burundi ivyo bintu biri muri space yanje biri recorded biri hari umuntu akaza akabivuga Ego Wilson arinda ariko arabivuga kugira abantu bariko baragira ngo jiswemo ntibabe bibaza ngo ni wewe uriko urabivuga ari byo wipfuza niko ndasubiramo ibintu Bwejeri yavuze Bwejeri akabivuga hanyuma wowe wubahutse ukavuga ati wa muntu nukuri kw'Imana ubwo n'uburozi ivyo bintu ni extreme irenze abantu bagaca bataka wewe ngo ivyo ariko aravuga ngo si ubwicanyi ngo kizimata ngo hari uwabwiye ngo bice none muzi yuko buriya jenoside zose zabaye zitatu no musi zemewe muri Nations Unies que ce soit le génocide contre les Tutsi mu Rwanda que ce soit le génocide contre les Juifs muri Israel que ce soit le génocide contre les Arméniens muri Arménie izo jenoside zose zarigishwa kandi babanza kwigisha abantu yuko abagiye kurimbugwa s'abantu first of all s'abantu ahandi bakabigisha yuko s'abantu baba muri ico gihugu sabene igihugu bico gihugu
bategezwa kuvayo. Noneho nimbuze ukavuga ngo abahutu bari mu Burundi bose sabarundi bategezwa gusubira iyo baje bava. Utandukaniye hehe n'umuntu yagiye akigisha abantu ngo abatutsi bose baje bava izo za nimba ari hajya mu Rwanda bakoresha ngo bavuye muri za Ethiopia nimba atari Somalia ngo bategezwa gusubirayo bajanye n'inzuzi zabazanye. Uyo muntu akavyigisha wowe ugaca wumva normal ko yakuri umututsi ariko arakuvugira yani sawa nta kibazo ukumva ntabwo babiguteye. Ariko umuntu yubahutse kuvuga ngo ibi bintu ni bibi, ibi bintu n'uburozi, ibi bintu n'ubwicanyi mu bundi, agaca ari aba atake. Uno munsi abantu bose qui ont osé dire ko Bwegeri ivyigisho vyiwe ariko arigisha ibintu bipfuye, uno munsi bose baciye bitwa abahutu. Abahutu bakorana na Gwasa, abahutu bakorana ngo na CNDD-FDD, jeho bavuze ko tamusurara ntavuganye na Ndayishimiye. Donc ivyo bintu vyose kubera ko wubahutse kuvuga ngo jewe washaka wita umututsi isumba zose ntusumvye ubututsi, sinagutumye ngo uze kumvugira ivyo bintu, hatagira n'umuntu azohava yibaza ngo abatutsi bose biyumvira nk'uko. Rero uno munsi nukuri abarundi nico kintu kitwisha, kubera ko turabona amafuta ariko arakogwa ariko tugahitamo kwihorera. Turabona amafuti ariko arakogwa n'abantu ariko tugahitamo guhora kubera ko biriko bikorwa n'umuntu w'iwacu, biriko bikorwa n'uwo dusangiye ubwoko, biriko bikorwa n'uwo dusangiye umugambwe. Ni naco cishe CNDD-FDD uno munsi. Aba CNDD-FDD bose bararira ariko personne noze kuza hano kuza akavuga ati ibintu biriko bigenda uko, ariko mu marigara mu nzu zabo abantu bose baba bariko baridoga. Ivyo bitoro nivyo biki byose kugira ngo amakuru yose turonka nituyahabwa nabo CNDD-FDD, ariko nta numwe. Habanagira mpereze kuri aka kantu, muribuka Ambassadeur Nina kuri televiziyo y'abafaransa wenyene yarubahutse arashinyagurira impunzi zari zahunze zihungira mu Rwanda. Please tuvugane neza, impunzi zahungiye mu Rwanda gusa nizo yashinyaguriye. Impunzi ziri muri Tanzania, impunzi ziri muri Uganda ntigeze zivugako. Yavuze ngo impunzi ziri mu Rwanda ngo nababa bagiye kwitemberera ngo mu gitondo baba bari mu Rwanda ku mugoroba bagataha mu Burundi. Ese ni nakiyadisa umuntu yitwa ziri kunama ejo bundi acaraza arabihindura ngo ni nari karavuga ngo ziriya mpunzi yari kavuga ngo bawiriso ngo bagenda ngo mu makambi mu Rwanda ngo bakaja gutora y'abantu ngo bagaca babatwara mu Burundi kuja kubica. Mwumva abantu ingena siso naba manipulateur ba mbere ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu yavuze ari aradushinyagurira akavuga ko CNDD-FDD atakibazo. Ntaguciriyemwo, urazi ko Senyamwiza yagiye muri ajya space y'abatutsi bo muri Nord Kivu kuvuga ngo Teddy Mazina ngo yagiye ngo kugira reportage ngo bagiye kwerekana ngo position ngo za M23. Ya urumva ni propaganda abantu bariko, kuko jewe ubwa mbere naho nibaza n'abantu bari confused, n'abantu nyene bapfa kwivugira ivyo canke niba abantu nyene abantu bakera, hari abantu bakera musanga bagifite ibyo bintu by'amacakubiri byababoshe mu bwonko bwabo, nkavuga nta it's okay. Ariko maze kubona inguvu bashiramwo n'umutima mubi bakoresha, jewe niho naciye mvuga nti aba bantu bafise indi misiyo bariko niyo gusambura umuntu wese ariko arerekana ko mu Burundi dufise ikibazo c'ubutegetsi